message menshi no mu mutoto tunababwira wanashaka yuko ku munsi wejo atekanirwa wanashaka n'ikirori ko tunakibabwira ko wanashaka mwanya muto ariko muracyari bake. Turi kumwe Facebook mukore partage, turi kumwe YouTube mukore partage, hama twinjire mu message novuga ngo yacu yo kuno munsi novuga ngo adasanzwe, ibintu bandi bigenda neza cyane. Tugenda twinjire wanashaka no mu makuru vuga twanabateguriye yo kuno munsi tunayahere muri equipe yitwa Real Madrid. Ni muri equipe yitwa Real Madrid ku mugoroba wejo vyamenyekanye ko wanashaka kwitwa Benzema yako avuga ngo amajambo adasanzwe avuga kwibazo kwiraba muri equipe novuga ngo ya Real Madrid. Araza aravuga ati kuri no munsi novuga ngo bigaragara ko muri equipe novuga yitwa Real Madrid hari ibintu biragaragara ko iravuga ko atari ibintu vyiza. Nyuma kuba tubona equipe yitwa Madrid bavuga kwitwa XABI ALONSO bakamuvuga ko amajambo ruvuga ngo atandukanye. Rero novuga ngo witwa Benzema nawe kuba anabivuga neza aravuga ati ibiko biragaragara ko no munsi amajambo yanavuze witwa novuga ngo Benzema yako bavuga amajambo vuga adasanzwe yasobanura no gutangaza abantu yavuze ngo ikibuze mu mugwi wa Real Madrid nuguhuguza hagati ya Kylian Mbappe, Vinicius, Bellingham hamwe na Rodrigo. Ati umwe wese ategezwa kumenya igice akora mu kibuga. Ati Bellingham akwiye gutahura yuko ari umwubatsi w'urukino ntabwo ari umukinyi aja kurondera ibitsindo. Mbappe nawe ni waje kurondera ibitsindo ntabwo ari umwubatsi w'urukino. Ati Vinicius nawe ntabwo akina nimero 6 ategezwa kumenya yuko ari umusatirizi wo ku ruhande rw'ibubafu. Ati mu gihe umwe wese yomenya igikorwa ciwe mu kibuga bizoba biheze kuko ngaha turiko tuvuga abasore bari muri 10 ba mbere beza kwisi kandi bose bari mu mugwi umwe. Ukuvuga ngo umukinyi azi kwizina novuga ngo yabikoze neza ndavuga ngo witwa Benzema gacha mu gitandukanye yaba kwa Real Madrid kuva 2009 avuye kwa equipe Olympique Lyonnais araza bafasha novuga ngo twari ibikombe bitandukanye harimo Champions League na za La Liga n'izo zitandukanye yongera twana Ballon d'Or wanashaka muri equipe yitwa Real Madrid. Ku munsi w'ejo niyo aravuga ngo rero ivyo abantu bariko barabona bamwe bavuga ngo ni XABI ALONSO abandi bavuga ngo ni bakinyi ariko witwa novuga ngo Karim Benzema wewe yaje rivuga neza aravuga yuko ikibuze muri equipe yitwa Madrid nukudahuza kwamo bakino vuga ngo bino equipe yitwa Madrid yaba witwa Kylian Mbappe akamenya ko nimero 9 yaba Vinicius akamenya ko umukino vuga ngo akina ku bubafu wa mukino vuga ngo no munsi ategerezwa kuba karafasha abandi bakinyi gutigiriki ushobora kurikora atsinda ibisindo. Mu gitwa Jude Bellingham aravuga nawe ko ari wa mukino vuga ngo ari umukino vuga ngo nka nimero 10 ategerezwa kuba arikafasha gukina abandi bakinyi. Rodrigo nico kimwe n'uno nyine ari mukino uva ku rundi ruhande. Aravuga ati rero eko Real Madrid mu gihe abo bakinyi bose bomenya guhuza mu kibuga twoza tubona equipe yitwa Real Madrid iza ikigenza neza. Ese kuno munsi ivyo witwa Karim Benzema yo yavuze muri equipe yitwa Real Madrid cyo cyo kibazo kugaragara by'ukuri yo yavuze nyene ahantu hababaza ko ari kuri kuzuye yuko tuvuga amajambo atandukanye namwe nk'abakunzi cyangwa nk'abasesanguzi eko nkamwe nk'abantu bakurikira umupira w'amaguru. Eski ibiko ravugwa kwitwa Karim Benzema burivuga mu shishimeze gute? arafise fact uti mu buryo meze gute bakubwira ko buri mugwi mwiza urangwa ngo nukumvikana muri vestiaire niyo cohesion mu kibuga no bigaragarira no kuvuga ngo iyo hari vestiaire nziza yubatse neza banywana muri vestiaire baza kubiza kugaragarira mu kibuga koko equipe ize neza kandi panze neza. Ino equipe ya Real Madrid bivuze neza Benzema nubundi ikibazo giza guhagarara ku mumenyereza wabo kuko niwe ajetwe ku kwerekana responsabilité ya buri mukinyi wese mu kibuga. Nagize kubwira ikintu kimwe ikibuza kwa Madrid sikuvuga ngo habuze ubushobozi bw'abakinyi bari muri equipe no kuvuga ngo ni equipe tunze abakinyi beza kuri qualité ariko habuze cya kintu kivuga ngo ni gute no byaza umusoro no qualité nkaziteranya nimba mu butandukane bw'aba bakinyi nimba Vinicius tuzi ko ari forme gucenga canke kuba ku rukino mu buryo bwo kucisha umupira ku ruhande mbega numva ngo ako kazi kibo kakora mu buryo bwiza mbega umumenyereza wiwe amufise yaramaze kuba amusigura neza icyagijwe muri equipe ico nubwo ati Karim Benzema igikarutse kandi ikintu cyumvikana. Icya kabiri naco burya gutunga abazina akuze nkaya muri equipe asa naho yose yikanga kuba nubwo ngo umuyobozi wa projet ya equipe birazana ikibazo mu buryo bwo kunywana karo rero kagaragara muri equipe Paris Saint-Germain harabaye nubwo ngo ico no kwita ela y'abakinyi bagera kuri batatu ubita Lionel Messi ubita Neymar Junior ubita Kylian Mbappe abo bakinyi kuri batatu bari bakinyi beza mu buryo bwa qualité ubona cyane muri individualité bari beza ariko mu buryo bwa collectivité bakaba kubera iki
ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain n'umumenyereza wabo reka mpere ku buyobozi kwanza ntibamenye mbega akamaro ka Lionel Messi nakahe twomubwira gute ibyo kino projet ya Paris Saint-Germain mbega wende Neymar Junior kumaze gukora bidasanzwe mu mupira maguru ufise akamaro kameze gute ngabo muri equipe ya Paris Saint-Germain we Kylian Mbappé kuri umwana kiri mutse ukora zamuka umeze neza cyane ufise akamaro kameze gute ngabo muri equipe ya Paris Saint-Germain no kuvuga babaye nk'ubusimbira muri equipe ya Paris Saint-Germain kwega umubano utari mwiza mu kibuga biza gutuma Paris Saint-Germain idatwara ibikombe bigiye bitandukanye no muri Madrid utunze Jude Bellingham umukinyi yiranze saison 2023 yes muri champion la liga ni 2024 niyo yaranze champion la liga sibyo utunze ex Ballon d'Or umukinyi wa kabiri muri Ballon d'Or 2024 uwo bita Vinicius Junior cyane utunze mu makinyi beza isi tunze isi mu maguru itunze nka Kylian Mbappé amaze gukora ibidasanzwe mu maguru haba muri equipe ya Monaco Paris Saint-Germain equipe y'u Faransa kuza muri Madrid amaze kuza gukora rukora za kimwe gatandukanye abo bakinyi kuri batatu wowe muyobozi cyangwa wowe mu coach ntuzi gufatana bwati irresponsibility ngo wegere umwereke ubwirizo gukora mu kibuga kandi akamaro kawe naka ivyo rero biraheze bikazana ngo umwana atari mwiza mu kibuga kuko biragaragara ko rimwe na rimwe usanga Jude Bellingham aho gutanga umupira ntaho utanga angagiye kurondera igitsindo ugasanga rimwe na rimwe poste yahitagiye kurondera ibitsindo kandi akibagira ko responsibility za numero 10 ni organiza mbega naza kwa mpuza gute mediane yanje na numero n'abasatirizi niyo hori ya numero 10 nimero 8 kabuzi ko hari ngaho kugira ngo uze organiza nubwo ngo equipe yose rero muri equipe ya Real Madrid ugiye kuraba ni equipe ubona kuri qualité nubwo ngo individuality nziza ariko cyakibazo garuka handi nyene mbega iyo individuality iravyara iki mu gihe ata cohesion ihari rero ko bizirondegwa nande icambere mwo tactique z'umumenyereza mbega muri tactique z'umumenyereza ziriko zirorohereza abakinyi guhuza ico ni cambere ica kabiri ico no kwita ikiyago barakubwira ngo muri famille ugira umuryango uzomyiza umuryango uzobe umuryango ukomeye nuko umuvyeyi papa na mama baganiriza abana babo niko bimeze niho numwana azokura bwa ati mfise umuvyeyi ari hafi yanje kandi anyumviriza anyitayeho ico ni cya kabiri cya gatatu kumenya ko muri football hadakora igikenye habwa ko kumvikana kwabigarutse ko kenshi kuri Xabi Alonso n'umugabo ubona ko nawe yikanga ubustar nabaje muri legenda muri football mbigitangaza muri equipe ya Liverpool muri equipe ya Bayern Dominique nja muri Madrid nkora bidasanzwe ukibagira mbega kugira ngo nze kubaka kwa kunywana mu bakinyi bande icambe no kutabacanisha ngo habutugwi wumve ngo nakasigikiye umumenyereza ngo ntamushigikiye ico ni kibazo cyambere cyo cyaruka mu kibuga so donc atire ko abasore agera kuri batatu umugani wa Karim Mustafa Benzema harageza aho ngo umwe wese amenya responsibility reka bana ridike shora kuri numero 10 kubera ko umumenyereza atari karanyereka ibyo mbwiriza gukora ko umumenyereza abiri kuri bando touche abera hajya kugira ngo ahanura umukinyi akoze amakosa mu kibuga ega bari bagabana aba professionnel bari bagabana aba professionnel zo kwashika ku rwego rudasanzwe uyu namubwiye mu kibuga kine yokina kandi yokina ibyo ashoboye kandi bitanga ariko hamwe umukinyi ubwenge bwarengeye nubwo ngo urukino rwanenge bwenge bw'umukinyi ninde ahari kugira ngo akasonge buriya bwenge bw'umukinyi umumenyereza cyo kuri bando touche ko uri kuri bando touche ubona byinshi gusumba ujye mukinyi kakina mu kibuga ushaka ko mu kibuga nkabana ko ndakina byiza ko mirongo bibi ubundi ntanaguciriyemo nibuka muri interscolaire jene mu bakino uvuga ngo bakina interscolaire mugabo bagi bench yego nabona bakiye ko rakina mu kibuga nkabona hari umukikana kai karavyonona yego umunsi umwe baca bampa match rero nze gukina nanje ninjiye mu kibuga mbona ikibuga kingana umuhero hamwe ushaka ko mu mupira ndavuga ati ibintu kumbe nako ndatera amajambo atani kintu kimeshoboye kweli unyibukije match ya Vitalo n'abaroko intamba za Shane mu defenseur bagomba baho umupira acamubwira ngo ya ntumupira ngo uriya kwera atinye pressure kwa bava mutira pressing so muri ico gihe rero karagaciyemwo nubwo ngo umukinyi wo iyo karita bagifise ko ari umukinyi mwigitangaza kandi umukinyi mwiza ariko wawe ndaza akamugira mwiza gusumba n'umumenyereza rero nubwo ngo hasike kiyago cy'umumenyereza akumvisha buri mukinyi wese akamaro kiyo mu muri effective ya Real Madrid kugira ngo bagende mu kigo batanga ibidasanzwe ko no kugira ngo nimba ari imwe ma club tunze bakinyi beza Madrid rimwo wanashaka nubwo nabo haramwo habuze iyo balance muri equipe kasanga ibibazo hamwe ku maposte ariko iyo balance ikaburo ariko ugiye kura kuri individuality buryo equipe yubatsemwe n'abakinyi fise nimwe ma equipe tunze bakinyi beza kanatsinda ugiye kuraba nko muri mediane no muri attaque abakinyi benshi ubona ko buri club bogenda ku mugano wa burayibokina kuko nta club butwovuna umusore bita Fede Valverde ugenda ntakine cyangwa Jude Bellingham cyangwa Kylian Mbappé cyangwa Vinicius Junior cyangwa gasore ka Rodrigo
wariko waraba mbega ninde ahari kugira ngo baze gufasha bano bakinyi kugira ngo baze guhuza buno bwiza bwabo mu kibuga batanga umusaruro no kubwira ko muri football umupira w'amaguru ukinirwa ku kibuga no kinirwa inyuma y'impome ni ibintu byose kandi bigaragarira amaso ya buri muntu wese nashitema kubwira ngo individualité ntivuze habwo gitangaritsa ni collectivité kandi collectivité iboneka ryari iboneka mu gihe hari iyo cohesion ko kumvikana muri vestiaire umukinyi tukahura tukaba tuyaga tumeze neza reka nabwira ikintu kimwe akane kagaragara bwana Ridike hano dukora mu kiganiro cha Akeje Sport jewe nawe na Yutson tudahuza tujiga kuri micro ibara riguye nta nico twonakora akazi kaba gapfuye ariko bakubwira ati on microphone out microphone tuvugana turabagenzi sivyo nije cyo tujinga no mu kiganiro usanga vibe yose kandi ukurigana tumeze neza ariko no kubwiza ukuri nimba je Yutson tutumvikana nawe tutumvikana nukuri kwima dusotse hanze aha ikiganiro kituje gukora ikiganiro usanga umego tuvuga amayago ariko kubera ko twumvikana twa famille ageze mu kiganiro usanga ibintu ari aramata vy'amasoro aramata kabisa vy'amasoro neza cyane Yusson bo aravuze witwa Robert aravuga ati muri equipe yitwa Madrid harabuze ikintu cya cohesion cyo tuma tuvuga ngo no munsi ni equipe novuga ngo iri kerekana barashaka ufise novuga ngo impano zidasanzwe uko ufise Jude Bellingham raba equipe yavuyemo muri equipe ya Borussia Dortmund yari umukino w'igihangange wazaniza rya Kylian Mbappé avuye kwa equipe yitwa Paris Saint-Germain naho yari kumwe n'amayirmano vuga batandukanye amazina ya Lionel Messi barakina na Neymar Junior barakina abakinyi hagati mu kibuga abati Thiago Silva batandukanye wazana Vini Junior yabanye na Karim Benzema anabana wanashaka gato y'ina ba Cristiano Ronaldo ba Rodrigo bose muri iyo nzira itandukanye eske kuno munsi ushobora kuduga wanashaka kusho Robert Karanavuga uteza kuvuga ugatanga umwihwezo cyangwa ukaravuga nawe nyene uko yibona yimba byo ari byo ariko nari nkeneye kandi ko namwe muza kuba mumbwira kantu kavuga ngo eski kuno musi muri equipe yitwa Madrid nimba Kamusta Benzema yanavuze akavuga ngo uno musi habuze ukudasubira guba basenyera bashaka umugozi umwe cyangwa umwuka ati naka ati wewe Vini Junior ntabwo uri umukino uva wa nimero 6 ati uno mukinyizwa Kylian Mbappé nimero 9 ntabwo ari umukino uvuga kuba afasha abandi kurondera ibitsindo aba Bellingham bafasha gutsinda ibindi guha abasatirizi batandukanye ushaka kuduga kuga kantu ni sawa ariko nari nkene kandi ubona shaka muza kuba munambwira na Robert ashaka kugira kivuga ko ego kukintu kivuga ngo eske ko tuzi muri equipe yitwa Madrid XABI Alonso yaje muri equipe yitwa Madrid avuye kwa equipe ya Bayer Leverkusen kandi akaza ariko aragenzamo neza akafasha twari komeye wanashaka atasino n'igitsindo nakatatsindwe n'urukino na Roma ese kuno musi ariko uzagaruka ko wanashaka mu mwanya uri imbere kuri stage ya kabiri ufyo ubwo nimba atari kudahuza koko kwa Real Madrid uwo XABI Alonso aza kuba yegera abakinyi nkuko Robert yarabivuze akababwira ati kintu kurakora kuri uno musi umukinyi wese yaba abashikari bane bose bikama mu star nakavuga ati gende umusitare ntezokina biriya ivyo bintu muri Madrid byaza kuba bikunda Houston yuko XABI Alonso aza kuba yegera bati wewe naka kina post ya ureke guma uja kugorana kuri post atari ya ku bintu byavuzwe na Karim Mustafa Benzema kinongera nkunganisha n'ikibazo ca Watibe bashango ivyo bintu byaza kuba bikunda yuko XABI Alonso ashobora kubegeranya bano bakingwa batahoze ngo ati wowe ushoboye iki nifuza ko umpibi nawe nifuza ko umpibi nizera yuko nyamukuru ikintu nyamukuru bamuzane nico rero kumbura nimba ivyo bintu byoshobora kumunanira ntaca bamaze muri uwo mugwa Real Madrid uno musi XABI yazanywe muri uwo mugwa Real Madrid nk'umuvyeyi w'abana bakinyi bose bahari amenye kubajera amenye no kubakontrola akumva ati wowe Vinicius Junior ndazi kufisa ubushobozi nifuza kumiki mu kibuga wowe Jude Bellingham ndazi kufisa ubushobozi nifuza kumiki mu kibuga nawe Mbappé ndazi kubwo ubushobozi bufise nawe Rodrigo ndazi kubwo ubushobozi bufise nifuza remwe wese kugiti ciwe amiki nico ndamutumye yes kandi mukibabwira nibaza yuko utobizana mu buryo bwo gutegeka urabaganiza nk'umuvyeyi erega burya bavuga ngo inkuba zibintu zisangira igicu kandi umuriro ntuzimwa n'undi muriro umuriro uzimwa n'amazi rero no musi we Ridike twaba turi inshuti twaba turi abagenzi nkabona witwaye nabi aca ngomba ko nakurenza ijwi kugira ngo bikunde ko usubira hasi no biragoye hari igihe ucubona ati none gute uza kumpanura muri ubu buryo gute uza kubimbwira muri ubu buryo gomvye kunyereka nkaho umengo rero urandenze usumba vyose reka nanje ndakwekereye ko ivyo ugize nanje ko ndabishobora gusumba ariko nje nicishije bugufi utegeza kuntahura kuranyumva rero ndiko ndavuga ati ikintu chavuzwe na Karim Mustafa Benzema je sino gihaririza cyane nivyo kuko niko bimeze
twarabibonye kenshi twanabivuze kenshi rero kugira ngo bitore umurongo nk'uko byifujwe canke bitore umurongo nk'uko byoba bikeneye kugira ngo Real Madrid yisange mu rutonde rwize yisange iriko iratanga visa nk'ivyo basanzwe banayiteze ko nuko Zabi yo kwegera bano bakinyi akabaganiza kabuvyeyi akabavugisha nk'umuvyeyi wabo akumva ati ubwa mbere na mbere akanza akabubakira urukundo hagati yabo akabereka yuko nta mwana n'ikinono bose bangana bategeze gukundana bategeze no gukunda umugwi bategeze no gukora buri umwe wese agakora icyo asabwa kugira ngo umugwi uronke ibiharo visa witware neza je kubwanje rero ikintu mu Karim Mustafa Benzema yavuze ni ikintu cyo ahubwo hasigaye ko Zabi jewe nka Zabi nkora iki kugira bano basore baze kumpa nk'ivyo tubaziko baze gutanga ivyo tubaziko ego hari ikintu uheje kubaza bwana Rudiko ravuga ngo n'umugabo bita Zabi Alonso muri equipe ya Bayer Leverkusen yagiye kwa afasha club kwitwara neza imwe migwi myiza wanashaka umugwani wa Buraya muri Europa League yatsinzwe na Atalanta kuri finale ya 3-0 atwara igikombe cya Bundesliga adatsinzwe n'urukino na rumwe uravuga ngo wari umumenyereza mwiza ubona ko ari nubwo ngo icyo no kwita revelation siko ariko arazamuka neka araduga neza cyane reka turabeza Zabi Alonso muri equipe ya Bayer Leverkusen n'ubwo yarabayemo siko uno president wa equipe ya Bayer Leverkusen abita Fernando Caro ariko na directeur sportif w'iyo equipe asanzwe yita Simon Lorf baragiye babwira uno mugabo bita Zabi Alonso baramubwira ngo tuzi ko uri umumenyereza no ati mushasha muri no equipe ariko tubwira icyo wifuza kugira ngo we wubake equipe nziza yubakiye ku byo ushaka gukina siko bamuha responsibility yo kuba no ati manager na head coach uvuga ngo umumanager hamwe n'umumenyereza mukuru uri mugabo afata club iwe ya Bayer Leverkusen yubakana ngo agura abakinyi yifuza kugira ngo baze gufitinga muri yiwe muri system ya 3-5-2 Karolina nagatanze yazanye no musore bita Jeremy Frimpong azana uno musore yakina muri equipe ya Arsenal bita Granit Xhaka kiza muri equipe ya Sunderland azana uno musore bita Patrick Schick agenda gura umukinyi hakati mu kibuga bamwita akina n'umudagi Endrich abakinyi bazana muri equipe ya Bayer Leverkusen no mugabo yubaka equipe buri wese yumva icyo ashaka kuvuga muri equipe atari handi ngo ntunze umustare anduti zina nakoze ahubwo ntunze bakinyi bumvira ivyo ndiko ndavuga ikanjanisha byo muri Real Madrid ico kibazo baje ati mbiga yoshobora kuza kunywana cyane bakinyi bigakunda nk'ivyo Benzema yavuze ivyo ariko aravuga bikabana ngo ati ikintu kimwe muri Madrid yasanze mu bakinyi ubona ko ibibazo ntibyatangure kuno mugabo bita Zabi Alonso tukibukanye ibyatangura ibibazo igihe baza no bita Kylian Mbappe Vinicius Junior yumva ko responsibility afite muri Madrid bazimwatse bazigiye kuzi wundi mukinyi atangura ngo kwiyumva ko yatsuka teka muri equipe ya Real Madrid ntanaguciriyemwo umaze kuba makino uvuga ngo umukinyi uvuga ngo avuga atashe gutwara agashimwe ka Ballon d'Or 2024 cyo kuvuga ngo buriya nimba twabonye Cristiano Ronaldo nimba twabonye Karim Benzema yaranasohotse muri equipe nico gihe nanje kuvuga ngo Vinicius nawe nanje mbe mu bakino uvuga ngo bahese equipe itwara Madrid neza cyane muri ico gihe rero hari amakosa Florentino Perez yakoze muri ico gihe no kuvuga Vinicius Junior yaramukinye maze kuba aduza izina amaze gushininga cyane hari hageze ko Vinicius ahubwo bamurondera ku bandi bakinyi bakamuzana kugira ngo baze gufasha Vinicius Junior kuba umukinyi w'igitangaza muri Madrid akadugira kujya projet ya Vinicius Junior ariko akuzanye ku izina nka Kylian Mbappe izina rikomeye mu mupira maguru bona shaka gusumvya izina siko baramuzana muri equipe Vinicius yiyumva ko bamwase responsibility muri equipe atangura kumva ko bamusize ku ruhande siko birabandanya bibikibazo muri equipe Vini Junior agenda bamusa kongereza amasezerano asaba president ko yo muha amafaranga bavuganye yuko igihe azokongereza amasezerano muri equipe ya Madrid bazomugira umukinyi wa mbere mu mafaranga menshi miliyonzo y'abamerenge ariko Florentino Perez avuga ngo ntibishoboka mfise umukinyi mpemba amafaranga menshi nka Kylian Mbappe 31 ku mwaka nta wundi mukinyi ushaka gushikiza amafaranga uno musore arasunika avuga ngo nkeneye basi konyegereza hafi yiwe uno mugabo Perez aravyanga nukuvuga ikibazo cyamaze kuvyuka deja uno mugabo bita Alonso araza muri equipe ya Real Madrid ahasanga ivyo bibazo no kuri Carlo Ancelotti byari bihari ko byaragaragara ko niyo kozyo yubita Vini Junior na Mbappe itaragaragara umugabo asanga n'ibyo bibazo abishikimwe nawe ngo nizo cyagira acafata ibibazo vyiwe nawe yongeza mu bindi bibazo azana amatiki kavuga ngo
buri mukinyi atazokumva tactique zanje azokore kuri bench ico kintu ni naryo jambo novo ryambere yatawe kuvuga agishika muri equipe ya Madrid ati nta mukino umwe yitwa ngo afise ngo izina kanaka ngo arakomeye ngo no musi watavuga adakinye ivyo ariko ndamusaba neza cyane kwisanga ari kugatema ico kintu cyayongezamwe nuko hari ikibazo cyari gisinze gihari cyo kwitwa umwe bamukuye kuri responsibility ziwe haje yundi mu star muri equipe ariko nawe ujyongeza mukindi uravuga ngo umukinyi atazoba yumva ikintu tactique canke imikinire yiwanje yumve kazo ari kuri bench ni kintu kwazi yongeye baravuga cyane kantu ka pressing neza cyane umukinyi da pressing umusore umunya-Espanyol bita Garcia yavuye muri equipe ya Girona muri equipe ya Leverkusen yakiriye akaca yabataka bari ya Madrid yavuze ngo umugabo biteze bi Alonso shaka buri gitanga cyo mwatakomeze gututa pressing azo gushika kuri bench yatanze akaroro kuri Patrick Schick yari top scorer wa equipe ya Bayer Leverkusen ariko yatangura kuri bench Boniface Victor Boniface akishika muri equipe ya Leverkusen yamugize umukinyi wa mbere titirere ariko kubera kwisanta kuva ngo ndumustari muri equipe ya Leverkusen tangura kugabanya za nguvu amusubiza kuri bench arate muri equipe ya Al Nassr birangaragaruka nukuvuga ngo acha ku gace nka Eriga nka bamwita Garcia akina equipe ya Leverkusen Sabi Alonso rero amaze kongera mu bibazo muri equipe ya Real Madrid nukuvuga ngo ufashe agatukoza mu ntozi hari cyo kitari cyiza wongeye mukindi cyo kitari cyiza bica binyunyugwa n'ikireza bi Alonso atangura kuzarashira hanze Vinicius Junior cyakino nukuvuga wacha hazi ikintu cyiswe umubano tari mwiza hagati ya XABI n'uwitwa Vinicius no areke gwana urugamba ko kumva ko bamukuye kuri responsibility z'umugwi wa Real Madrid wo nkumumenyereza nawe umenguje gufasha president wa equipe kumushyira hanze kuzura uramramprasa Vinicius Junior yumva yuko atari umukinyi wande wa Real Madrid abaranatakaye no mu mutwe ubwo nyine ikindi cyongeye acaraza uyu mugabo biteze bi Alonso habere akasa mutwe umwe mu bana yari karagerageza no kwikamata kugira ngo afashe iryataka Real Madrid mu kunywana bita Rodrigo aramubwira ngo nturi muri tactique zanje kuri bench kuri acumuce kintu tayari equipe itanga kwica n'ibice bigiye bitandukanye no kuvuga ngo wa mugabo yari kuza nka solution siko yari kuza nk'inyinshi muri equipe ya Madrid kugira ngo anywanishe no bakinyi yazanye ibindi bibazo byiwe bwite biri personnel equipe itangura kugira ibyo bibazo rero navuga ngo Benzema araciye ubwenge ujya mugabo yabivuze kabisa yigeze kuvuga ngo ikibazo si ibura ry'umwataka siko ati ikibazo gari muri Madrid babuze ukuntu bafata responsibility yo gusubira ubuzima mukinyi bita Toni Kroos muri equipe ati kana n'amakosa yakozwe n'abayobozi b'umugwi wa Madrid icyo rero Benzema yerinze ahaguruka avuga ikintu rimwe rimwe nkunda kumukurikirana amajambo avuga n'umuntu afite ubwenge bwinshi ko Benzema uzora no muri ma réseaux sociaux ndakunda kwinjiramo cyane ngo aze kuri nzindi mu ma réseaux sociaux wa mukinyi ubona ko ari humble n'umukinyi ubona katekereje avuga ibikenewe aratekereje cyane avuga ibikenewe cyane wanashaka uzomuna be no muri era ya yuno mugabo w'umunya Wales cyangwa Pays de Galles wita Gareth Bale na Cristiano Ronaldo baza barashikana ukuntu Benzema ntacyo byabimubwiye ubundi nanago nkuko bivuze neza ntigera jam ikinarenze wanashaka n'uwitwa Cristiano Ronaldo nimba yava ko yabanye neza n'uwitwa Kamusta Benzema uri witwa Kamusta Benzema yari yemereye kugira iki kuzara arasereve witwa Cristiano Ronaldo gutsinda ibitsindo onye gutsinda ibitsindo Benzema ahubwo yafasha Cristiano Ronaldo gutsinda ibitsindo neza cyane kandi atsinda bigaragara Cristiano amaze kugenda Benzema yawo mwiza muri Real Madrid zagaragariye buri wese so nubwo atire muri kuri kino kintu cya Benzema yagiye kwavuga hagizaho burya iyo umaze kubana mu muryango wawe hari ikibazo nimba uri umubyeyi uciye ubwenge uricarika abana bawe ukababwira mwabana mwe mubwiriza kwitwara nk'ukuntu kugira ngo ukabereka inzira nziza kuko umwana aba ari umwana nyene ariko we umubaze kumuza kubona izuba hari byinshi umurusha umaze kubona rero nubwo kuri uno mugabo Xabi Alonso banamuteze no katsinyino zigeze zitandukanye zo tubigarukako ariko nawe agezi kugira ngo shike kuvyo banteze ndaza kubona bikura mu buryo umeze gute no kugira bari basore biwe akamwereka Bellingham uri umukinyi mere 10 kanatsinda ibuka neza ko muri equipe nationale y'Ubwongereza uri kugwana n'abakinyi benshi ku nimero 10 zawe kugira babe kuzoronka ikibanza kuko turavye ko Thomas Tuchel yavuze ngo abatitirere indiscutable muri equipe y'Ubwongereza Trialands n'abakinyi bagira kuri 2 hagati mu kibuga yavuze Anderson wa equipe ya Nottingham Forest avuga na Declan Rice wa equipe Arsenal abakinyi batitirere ku nimero 10 wumva ko akakasa mutwe hari uno musore wa Aston Villa Morgan Rogers hari Morgan Gibbs White wa equipe ya Nottingham Forest hari Cole Palmer wa Chelsea hari Phil Foden wa equipe ya Manchester City uravyumva ari abakinyi bahari abakinyi bagira kuri bane na Jude Bellingham agira gatanu nukuvuga ngo ngaha zo selection abakinyi bagira kuri babiri muri ico gihe rero Jude Bellingham nimba na Xabi Alonso yipfuza kugufasha
nakwegera kwereka responsibility bwiza gukora mu kibuga kugira ngo no muri equipe nationale zoronka ikibanza kuko no kubwiza ukuri kuronka ikibanza bizomugora ubona ko ari rivality dasa muri equipe nationale y'Ubwongereza ku bantu 10 bahari ni benshi gose so nubwo ati rero Benzema avuze ikintu yacumvikana buri wese ushobora gutahura nk'umunyamupira kandi abona muri equipe ya Madrid cyo kiragaragara ngo muri effective yabo ko hari ibibazo byo kudahuza ku bakinyi batandukanye no kudafata responsibility zabo ariko igaturuka muri tactique zo mumenyereza we watazi kuvuga ngo ninde nonza kubwira ibyo abwiriza gukora mu kibuga ngo bize gutanga umusaruro so navuga ngo rero nakajyo keza n'ubundi bagakora iyo reaction kuko ni equipe nkuru equipe ikomeye ku mugabane wa Burayi warakino gwane w'isi ko inyuma equipe imaze guhamura imigwi myinshi barazizi nka za Man City zo zirabizi nubwo bagiye kubatsindwa ryari ama equipe ya Juventus yo irabizi ibyo yariye kuri finale so nuko ati rero haragezeho equipe yibwiza ukuri kamya ko ari club nkuru ibibazo bihari nibirimwo bakaza kubitorera umutsi bakaronka umusaruro nuko kabisa bimeze kuwitwa novuga ngo Kamusa Benzema karavuga avuga kuri kino kibazo novuga ngo cino equipe yitwa Real Madrid avuga ko bano bakishika kuri bane bategezo kumenya poste bakinamwo para kuza ko kina novuga ngo poste zitari zabo bakagera kuba bakina wanashaka bakina ibisanzwe bigize ikishura kuba bakina kugira ngo tange umusaruro kuri equipe yitwa Real Madrid bakamenya ati witwa Mbappe tezo kina kuna kuri ya witwa Vinicius agakina kunuku Rodri agakina kunuku hama witwa Jude Bellingham nawe agakina novuga ngo mu buryo bumeze uku gukurikira twivira kuwitwa Kamusta Benzema yanavuze twinjira muri equipe nyine Madrid tuvuga kuwitwa Xabi Alonso nawe novuga ngo yavuze novuga ngo canke ibiko yavuga ko inyuma yo kuba atari karigenda muri championnat ya La Liga nyuma atari karigenda muri Champions League nyuma gutsindwa na Liverpool akangana equipe yitwa Girona akangana atsindwa na equipe ya Celta Vigo akaza gutsindwa nino equipe zitandukanye muri La Liga ashira kurwa Celta Vigo tibage no kinova wari gutsindwa muri Champions League nino equipe yitwa Manchester City abantu teza kuvuga ati Pepe ati witwa Xabi Alonso ati ncogiye cyo gushobora kuba yose zigwa muri equipe yitwa Madrid ariko biza guhinduka baza kuba bamuhana vuba muha andi mahirwe usubira kuba abana ino equipe yitwa Madrid ariko amakwe karasohoka hari mu kinyamakuru vuga ngo cegereye ino equipe yitwa Madrid cyitwa AS cyaje kiravuga witwa Xabi Alonso ivyo bamuteze cyankino bamuteze natazigenzamo neza ategerezwa kucagira iki asezerwa muri equipe yitwa Madrid baje bakora kanama bavuga bati Xabi Alonso we wakinura kuriya reka dukore mu nzira naziri ariko izo nzira zose ziko ziramuganira zo kuvuga ngo turakwirukara turondere undi mumereza ko twarvise abamenyereza batandukanye bitwa ba Jurgen Klopp amazina ba Zidane cyanagaragaye ko nashaka ni Zidane wanashaka ku rukino batsinzwe nino equipe ya Man City yari yaje ku kibuga no Santiago Bernabeu rero kuno munsi equipe ya Madrid yamuteze nkisha kuri zitatu natazigendamo neza adakuba sezererwa muri equipe izo nkino nisha kuri zitatu ni urukino rwa mbere rwo ku munsi w'Imana bagugura equipe ya Deportivo Alaves witwa Xabi Alonso ngo ategerezwa kurutsinda nta nukunganya hama bakarindira yuko ashobora kuba baraba n'izo nkinzi kuri kino kuvuga ngo Xabi Alonso bamuteze urukino rwa Deportivo Alaves ateza kurutsinda ntarunganya niya rutsinda baje bamurindirira ku rukino rwa Talavera aho n'igikombe novuga ngo c'umwami naho niyo equipe ya Talavera nta kunganya nta gutsindwa ategerezwa kugira iki kuronka amanota ashaka kurangaye kuri atatu kuvuga ngo mungi nashaka kuri zibiri adomateze kuronka amashaka kurangaye atandatu Xabi Alonso nivyashika akabatsinze equipe ya Deportivo Alaves akacatsinda equipe yitwa Talavera atoca bamutega ku rundi rukino rwande wino equipe ya Sevilla urukino bazokinira wanashaka Santiago Bernabeu niyatsinda inzo nkino kuri zitatu zose zikurikira karabutashika kuri 9 bashobora kuba bananye bagira iki bashobora kuba bananye bamuha ikizere mugabo wona tagerageza kuba akwiza nkino kuri zitatu wategezwa kuba shagira kasezererwa muri equipe yitwa nde Real Madrid Houston ino equipe yitwa Madrid itawe gutega urukino ku rukino witwa Xabi Alonso mbere wanashaka baboze bati ukugera kuri Noel kuko urukino rw'ino equipe ya Sevilla badurukina ikerekezo rya 20 kwezi kwa 12 Real Madrid ngo yashishwe bashavuye ngo bategezwa kuraba witwa Xabi Alonso kwateza kubaza agatanga umusaruro mwiza sinzi ko izinkesha kuri zitatu yaba Deportivo Alaves muri weekend yaba equipe ya Talavera yaba na equipe ya Sevilla ko uwitwa Xabi Alonso agiye kweka zigendamo neza bivanye n'ivyo